Ndasubiye kubaramutsa bene data, amahoro ya Yesu nabane namwe. Ubu naho nje imbere yanyu kubabwira yuko Yesu uko yarareje uyu munsi niko ari kandi niko azokwama ibihe byose. Nje gutera intege bene data mwahamagawe n'Imana, tugeze mu bihe bigoye, ariko muri ibi bihe nyene ndaje kubatera intege ngo dushishikare gukora ibikorwa by'uwaduhamagaye. Haleluya. Yesu yaraguhamagaye kandi aguhamagara abikunze. Yesu arazi ivyo uhura navyo, ariko nagomba kukubwira ngo ntutinye. Hariho byinshi byotuma utinya, ariko nagomba kukubwira ngo ntutinye. Imana yaguhamagaye iri kumwe nawe. Ndagomba dusangire amajambo y'Imana ari mu byakozwe n'intumwa 18. Turahera hariya ku murongo wa 5. Haravuga ngo maze Sila na Timoteyo bamanutse bavuye i Makedoniya, Paulo agoberwa n'ijambo ry'Imana, ashingira intahe abayuda yuko Yesu ariwe Kristo. Nabo babiharirije barogose, akunkumura impuzu ziwe, arababarira ataya amaraso, arabari mwebwe akora. Jeho ndacuna, guhera ubu ndaja ku banyamahanga. Uyu yari Paulo, yariko arashingira intahe ijambo ry'Imana. Yariko aravuga amajambo meza, yemeza abantu yuko Yesu ariwe Kristo. Ariko turabona ingene bababaye, baranka kuvyemera, ngo bararogota, baramushavuza cane, bamuhaririza bikomeye. Paulo rero abonye ngo bamuharirije cane, ngo aca kunkumura impuzu yiwe, aravuga ati nakazi kanyu, jewe ndababwiye, jewe ndahejeje, amaraso yanyu azoba ari mwebwe akora, ntazonkore ngo sinababariye. Mwene data uri kurankurikira aho uri hose, ndagomba ndakubarire ko dufise umwenda wo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, umwenda wo kwemeza abantu yuko Yesu ariwe Kristo. Haleluya. Umwenda wo kwemeza abantu yuko Yesu uyu yapfuye akazuka ariwe data wa twese ahoraho. Uyu niwe Mana isumba byose. Uyu ngo ubumwizeye ntazopfa rubi. Hari abantu benshi cyane bizeye, bava ngo bizeye Imana, ariko uyu Yesu bakamwanga. Nagiye mpura n'abantu benshi bavuga bati twe twizeye Imana, ariko uyu Yesu ntitumwemera. Navuga nti murabahombe, kuko kutemera Yesu niko kutemera Imana. Biboneka yuko na Paulo ariko yariko arasobanura abwira abantu ko Yesu ariwe Kristo, Yesu ariwe Mesiya. Ariko bo baravuga bati ntibishoboka, uyu ni mwene Yosefu turamuzi, uyu yavukiye hajya turamuzi. Erega bene data, hari ibintu bigoye gusobanurira umuntu, umubwira agaca avuga ngo yango heraba, ngo yavutse umunsi, ngo heraba, ngo yavukiye hajya. Hari ibintu umuntu agombye kubishira mu mubiri utoshobora kumukonvenka ngo bikunde. Ariko Imana data wa twese na muhemu wayo niwe ashobora gukonvenka umuntu mu mutima. Wewe rero ico ukora nuvuge. Paulo aciye ashavura ngo acafata umutama nawe arakunkuma ati iyi ni sinye jewe ibyanyu ndahejeje, ndahindukiriye abanyamahanga. Ndashima Kristo Yesu. Yesu aratuzi, Yesu arazi intege nke zanje, arazi intege nke zawe, arazi ibibazo uhura navyo muri iryo mvuga butumwa ryawe. Arazi ingene uhura n'abarozi b'isi yose bama bakuryamiye. Yesu arabizi ingene uhura n'abantu bakaguca intege. Yesu arabizi ingene uhura n'abandi bakavuga amajambo yose bishakiye. Ariko ndakubwire mwene data, zirikana uko Yesu yaguhamagaye. Iyumvire ivyo Yesu yagukoreye. Iyumvire uko Yesu yagutumye. Wige kunezereza uyo, naye ahandi nturabe ivy'abantu. Paulo
haya iko dusoma ku murongo w'indwi ngo avayo yinjira mu nzu y'umuntu yitwa Tito Yusito yubaha Imana, inzu yiwe yari ihereranye n'isinagogi. Ngo aca avayo yinjira muri iyo nzu y'abo bantu kuko abo yariko arabwira banse. Ngo ariko Krisipo umukuru w'isinagogi yizerana umwami Yesu n'abo mu nzu yiwe bose. Haleluya. Ngo n'abakorinto benshi bumvise barizera barabatizwa. Kristo nahabwa icubahiro. Hari igihe ugenda kuvuga ubutumwa hariya bakakwangira. Hari igihe ugenda kubwira abantu hariya ibyo uvuga ntibavyemere. Oriye yuko woca uhagarika kuvuga, hindukira ugenda ahandi. Niko na Pawulo yaciye abigenza. Yaciye avuga ati ivyanyu ntibinkora. Ariko ntiyaciye ahagarika. Hari hahandi bakeneye. Yesu nashimwe. Pawulo yaciye ahindukira agenda ahandi. Ngo abandi bantu baca bizerana n'imiryango yabo. Bibiliya yatubwiye ngo abakorinto benshi cyane baca barizera nubwo abandi bari babyanse. Hari igihe ushaka kuvuga ubutumwa mu nzu yawe bakanka kwakira Yesu. Wavuga mu muryango wawe bose bakanka. Ariko ntibikubuze kugenda kubwira abandi. Genda ubwira abandi. Hariho abandi babikeneye kandi Yesu azobatabara. Umurongo banezereje n'uyu murongo w'9. Ngo maze umwami Yesu, haleluya, abaririra Pawulo mwijoro nko mu nzozi ati ntutinye. Ariko uvuge woye gucereza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Erega iyaba Imana itadusutena muri ibi bikorwa tuba twarahagaritse. Ariko noneho Yesu abonye ugiye gucika intege acaza mwijoro akakugendera mwiyerekwa akavugana nawe. Uko niko yabigenjeje atera intege Pawulo. Ati yewe Pawulo we, ati ntuceceke ahubwo nubandanye uvuge. Haleluya. Aravuga ati ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Data wa twese ari kumwe natwe. Data wa twese ari kumwe nawe. Mwene data Yesu yaguhamagaye ntazoguta. Ntugire ubwoba, ntuceceke. Abo bose bari kwagucisha ivutu, abo bose bari kwagutuka, komeza. Haleluya. Uwaguhamagaye ni sibo. Mbega wari kwagisha inama ati naka ubona twomusengera bari kwemera. Oya. Ariko data yaguhamagaye arabizi. Imana ishimwe. Nuko rero korera uyo nyene. Uwo ni waza akagutera intege. Uwo ni waza akavugana nawe. Uwo ni waza akavuga ati genza gutya kora uku. Imana nihabwa icubahiro. Ndashima Yesu Kristo umunyanazareti. Izina ry'umwami wacu Yesu nirishimwe. Umwanya kuwundi agenda twereka ati iyi si yanyu. Iyi si mugiye kuyivamwo. Iyi si igiye guhishirana ivyayo vyose. Mu mwanya uheze duhejeje gusoma ijambo ngo ntiturabisi. Oya, iwacu ni mwijuru. Ni kuwundi yavuze ngo niho twiteze kumukiza wacu azova. Haleluya. Iwacu ni mwijuru. Aha kwisi naho dusaba indaro n'akanya gato umwami Imana yo mwijuru akadutwara. Haleluya. Ariko ataradutwara dufise igikorwa cyo gukora. Nico kuvuga ubutumwa. Nico kubwira abandi uyu Yesu ninde bamwizere nk'umwami. Hari abantu benshi bavuga ngo bizeye Imana. Kuja mu isengero si cyo gikorwa. Kwizera Kristo Yesu nico gikorwa. Ukamwizera ko ari Imana. Nagiye nsobanukirwa ibintu byinshi cyane ntarinzi. Ubundi narinzi ngo abantu bose bicaye mu isengero ngo barakiriye Yesu kubera bavyumva. Ariko ugiye kuganira n'umuntu kumva bimuvamwo niho ucumenya uti uyu muntu naho yicaye ntarakaruha amenya Imana. Twacanye n'abantu mu isengero ariko turiko turaganira nkumva bafise impemu y'abayisilamu. Nkumva bavuga ngo Yesu ngo Yesu ngo n'umuprofete. Yesu we. Mu gihe bicara ngaho babatijwe ngaho basengera ngaho ariko mu byizere yabo bakavuga ngo Yesu n'umuprofete. Naciye ntangara mvuga nti ubwabundi mureke Imana niyiza abantu bayo.
nasanze ushobora kubana n'abantu mu ishengero bakicara ngaho bumviriza batonda ariko mu byizerwa byabo ukumva bafise izindi mana utigeze kumenya ugatangara. Niho tuca tuvuga tuti reka tureke guca imanza bene data si byacu n'ivy'Imana kuko ari isobanukiwe abantu mu mitima yabo. Rero icyo ndiko navuga, wewe akazi kawe vuga kandi usenge, data azi guhindura azohindura. Paulo amaze kubona bariko baramuhaririza yaciye ashavura, ariko Imana iramugenda iramubwira ati ntuceceke, n'iri jambo bene data nagomba kubabwira inshuti zanje aho muri hose bavuga ubutumwa bene data, ntimuceceke. Iki ni igihe cyo kuvuga tugatangaza Yesu rwose, abantu bamwizere, abantu bave mu madini. Erega hariho amadini abantu bakizera Imana kandi batizeye Kristo Yesu, bakavuga ngo Yesu Kristo ntibamwemera. Nahuye n'umuntu arambaza aravuga ngo jewe ndizera Imana yaremye ijuru n'isi, ngo ariko Yesu sindamwizera ko ari Imana. Umve namwe kandi Bibiri tubwira ngo abatizeye umwana w'Imana nzima, uyu niwe afise urufunguruzo. Niko ijambo twizeye ryatubwiye ngo Yesu Kristo niwe rembo, ngo Yesu Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, ngo ntawe uja kwa data Imana Yesu Kristo ngo atamujanye. None twokwizera Imana gute duhakanye Yesu? Umviriza bene data, sinzi ishengero usengeramwo, ushobora kuba wizeye Imana ariko nutizera Yesu. Ndiko ndakubwira ngo izere Yesu niwe ari Kristo, izere Yesu niwe Mana. Nutamwizera uyu urubanza azogucira ruzoba ruruhe, ko niwapfa uzoseruka imbere yiwe. Mbega none ko ari we azogucira urubanza, nutamwizera bizokugendekera gute? Enda hindukira wizere Kristo, wizere Yesu Kristo niwe Mana. Paulo aravuga, ariko aravuga abantu bamutera amabuye batekaye ivyo ntituvyemeye, ivyo sivyo. Ariko Yesu Kristo umunyanazareti ngo acara mwiyereka mu nzozi. Mu Byakozwe n'Intumwa 18 ku murongo w'9 ngo maze umwami Yesu abarira Paulo mwijoro nko mu nzozi ati ntutinye, haleluya, ariko uvuge woye gucereza. Ntutinye uvuge woye gucereza, haleluya. Ndakubwira mwene data, uvuge woye gucereza. Nanje ndakubwira mw'izina rya Yesu, uvuge woye gucereza. Ntugacereze. Nabonye abantu bacereza ndababara. Aho hari umuntu twaganiriye arambwira ngo yaye ngo jewe ngo sinovuga, ngo rega jewe ngo ntibansengeye, ngo novuga gute batansengeye. Yesu Kristo aho mutabesheye abakozi b'Imana, ubwizo kuja kuvuga gushinga intahe mu nzu ya bene data abandi ngo nuko bagusengeye. Ubwo ugiye kuramutsa inshuti yawe ukagenda ukaramutsa mu vyarawe mukararana ijoro ryose, aho kumushingira intahe no kumubwira ivya Yesu bavuga ngo ntibagusengeye. Aho ugiye gusuhuza umurwayi kumubwira ngo Yesu aratabara, Yesu arakiza, yizere Yesu, uwore kubikora ngo ntibagusengeye. Bene data, oya, hindukira mukora ibikorwa vy'Imana. Data wa twese adufashe, data wa twese adutabare. Umuntu wese yamenye Yesu ari n'umwenda wo kubwira abandi vya Kristo, ari n'umwenda. Umuririmbyi yaravuze ngo niwabona Yesu amaze kugukiza ngo ntiwigunga nivyo Yesu yagukoreye, ngo babwire ko Yesu na wowe bakiza. None ivyo bisaba ko babanza kugusengera canke bisaba ko Yesu abanza kukwemera? Saba kwemerwa na Yesu, saba amavuta y'Imana abe kuri wewe, mpwemu yera kuri abe muri wewe, mpwemu yera yaba ari muri wewe, niwe azogusunika gukorera Imana. Mureke kubeshera abakozi b'Imana. Imana dutabare. Yesu Kristo acagenda mu nzozi arabwira Paulo ati ntutinye, ati nuvuge woye gucereza. Ndakwibutsa mwene data,
wahora ugenda gushinga intaye mu bitaro, mwene data wahora ugenda gusengera abantu bagwaye, mwene data wahora ugenda mu mabarabara ukavuga ubutumwa bwiza, mwene data wahora uvuga muri abo mwicanye mu isoko ukabashingira intahe, mwene data wahora ufise umwete wo gukora. Subira ushiremo intege, subira ushiremo inkomezi. Yesu avuze ngo ntuceceke. Yesu avuze ngo reka guceceka. Iki si igihe cyo guceceka, ahubwo ni cyo kubwira abantu bagakanura. Haleluya. Ku murongo w'icumi haravuga ngo kuko ndi kumwe nawe kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara. Yesu nahabwa icubahiro. Ibaze Yesu ngo afise abantu benshi, aho muri abo mukorana Yesu afisemwe abantu benshi. None abo ko ari wewe Yesu yatumye ngo ugende ubabwire nibaceceka bizogenda gute? Uzoba banigiye mu menshi. Aho mu isoko wirirwa wicaye uri kuradandaza, Yesu ahafise abantu benshi. Yesu avuze ngo ntuceceke, ariko nukore nuvuge, kuko Yesu ari kumwe nawe. Aho hose uri Yesu ahafise abantu benshi. None akoresha nde ko ari wowe nyene? Vuga, reka guceceka, ngo Yesu ari kumwe nawe. Haleluya. Kituremesha ntituremeshwa n'ikindi, nuko Yesu ari kumwe natwe. Iyo aba Yesu atemeye kujana n'abakozi bayo, nta numwe yoshobora gukora, ntibikunda. Ariko turemeshwa nuko Yesu ari kumwe natwe. Yesu yavuze ngo nta muntu azogutera ngo akugirire nabi. Mwumvise? Nta muntu numwe azogutera ngo akugirire nabi. Niba data wo mwijuru atari we yarekuye, nta muntu agufise kububasha. Twebwe twitwa bene Mana. Turi bene Mana. Twahamagawe n'Imana, kandi niyo idukoresha, ni nayo ituzitirira, ni nayo iduproteja, ni nayo itugaburira, ni nayo iturinda. Niyo nyene. Nta n'ikindi twishimiye, niyo nyene twishimiye, niyo iturinda. Mwene data, umviriza wizere Yesu. Garuka va mu bintazi. Ntukanezerwe ngo jewe ngo ndaha, ngo jewe nsengera aha, ngo jewe nsengera aha. Hari mwene data umwe w'umubikira yambwiye amajambo aranezera cyane. Yambwiye ngo jewe ngo nkorera Imana, ngo kandi Imana narayihebeye, ngo ariko ngo muri uko kuyihebera kose ngo jewe ndayikabakabye muri jewe, ngo numva ntayumva, ngo numva ntayo mfise. Ati mfasha, kwizina narayihebeye, no mu bikorwa byose narabihebeye, ariko muri jewe ntayo numva pe. Birashoboka. Birashoboka nawe ukaba uri umukozi ukava gukorera Imana, ariko muri wewe atayo wumva. Ibintu byose ukabikora nko kwiforsa, ariko atayo wumva, atari urukundo rugusunika kubikora ufise. Mbere ugasanga nikigusunika n'ikindi. Ukasanga abantu basunikirwa n'agaposho bahabwa. Ugasanga abantu basunikirwa kugenda hariya kubera yuko bazi nibaheza baca baronka biriya na biriya. Mwene data, raba ko ufise mpwemu yera gusunika gukora ibikorwa vy'Imana, kandi ubikora ubikunze. Naho ataco boguha, naho worara inzara, ubikora ubikunze. Imana ishimwe. Data azoguhemba, kandi data ahora guhemba urabizi. Rero nukovye ukore. Yesu yavuze ko ajana n'abantu biwe. Yesu yavuze ko akwana n'abantu biwe. Nta muntu azokugirira nabi, kiretse data wo mwijuru yarekuye. Ariko data atarekuye azogwanirira. Imana ihabwe icubahiro. Data avuze ngo afise benshi muri ico gisagara urimo. Data afise abantu benshi aho hantu ukora. Ni wewe wo gukora, ni wewe data agomba gukoresha. Nuko Yesu aguhezagire. Naho utoshobora kuvuga, senga. Usenge, ijambo uza kuvuga naho riba rito gusa, rikore ku mitima y'abantu benshi. Bituma abantu baza bakubaza ati yo naka mbega ngirente, mbe naka uzi ko maze imisi niyumvira uku. Uko Imana izokugururira, ikugururira ingene ukwiye kuganira nabo, ikugururire. Ushobora no kumuha nko kuri anniversaire yiwe ukamuha igitabo, ukamuha Bibiliya. Ako kantu gato yimuhaye, uca usenga, data azomurongora gufungura mu kugurura
kandi azokira. Yesu nabahezagire rero n'iri jambo bene data nariko ndagomba ko twibukanya ngo tuvuge ntiduceceke, kuko turi mu kuja guhabwa impera y'ivyo twakoze. None we uzohabwa impera y'ibiki? Imana ishimwe. Dufurure ingabire zacu, dufurure, dukore, dukovye. Yesu ari kumwe natwe. Ntuceceke, ntuhore. Yesu ari kumwe nawe kandi nta muntu azokugirira nabi. Imana yo mwijuru ibahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise HABONAYO. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46, kandi iyi chaine tuvugira ko ni chaine HABONAYO. Imana data wa twese ibahezagire mwese. Amena.